uwo mwaka wa gatatu wa depression niwo mama yaboneyemwo amakuba ateye ubwoba cyane gose, niwo yakubiswemwo biteye ubwoba cyane ku buryo na jewe nashobora kuba nagiye nko muri vacances nkagenda kuburana muri brigade twe na mama tukagenda turarira turi kwikinga mama akaburana imbere ya OPG nani cyaye imbere ya OPG dukikujwe nabo bavukana bose badutaka amakosa kandi byaruhiye kuba kuko ibintu byose je nababwiye ngikizwa ni ibintu Imana agenda ambwira ngo nzoguhorera wewe ariko nkarira nkabwira Imana ntumhorere nabi uguhora kw'Imana ni kubi cyane mama kumbere yabiguyemwo kwera byo batamubaye hafi hari ibintu batamubwiye ati hajya ukoze hajya kuri rya kara iraguturira. Mwaramutse mwiriwe abakunzi bose ba Siren Vibes, abakunzi ibiganiro vyacu mwese aho muri, abadukunda bimwe vyimva mutima vy'ukuri baraye ibiganiro vyacu vyose ko ndazi ko bahari badatoranya ngo je nkunda Fun and Fact, ngo je nkunda My Journey, ngo je nkunda Girlfriend, ngo je nkunda Silent Trick, cyangwa ngo ndabaye imisomwa akoranye na kiganiro, barahari ndabizi baraye ibiganiro vyacu vyose. Mwebwe rero mwebwe yambi cyane, hanyuma kandi ndamutse kandi n'abakunzi ibiganiro My Journey turi Lundi, ndazi ko ari abantu bakunda ikiganiro spécialement baraba My Journey kuwa mbere kugira bashobore kumva intaye zitandukanye. Jeri twozira koze kubatanzi nije ngira nkore kino kiganiro nk'ibisanzwe ndagikora, abagikurikirana mwarakurikiranye Lundi MC twakoranye no mu jeune yitwa Bertrand Niyonkuru, mana yanje naguma bama feedback menshi, mwarakoze kora kino kiganiro mwambaza gututa ukora emission nk'iyi nturire nukuri kw'Imana ndababwije ukuri. Hari inkuru wumva ukumva umengo c'est vrai iri hard irakomeye mugari n'izindi uvuka avuga ati no ibintu ntibibaho nukuri amoso ziyaraza nkasubize ho gato noreje nkarira uri karavuga inkuru bace bigenda gute bavanzanga ntumye arira gose kandi yari fort yari strong. Rero Imana ifasha no musi zo kugira inkomezi zo kuterera kubera ko tugira tubandanye tukore part 2 abantu benshi tugashaka part 2 n'ubundi gana nicaheze afite Johnny ndende gushika uyu munsi, twizere ko imusi zo kuyiheza abakurikiranye ya mbere nibaza ko mwibukana yahereye, abatayikurikiranye ndaza gushira link muri commentaire no muri description ndayipininge ya part 1 kugira ngo abatakurikiranye igice ca mbere bashobore gutahura inkuru ya Bertrand ukuntu imeze. Gatongire resume kugira ngo uravye ikiganiro tashobora ca mbere ashobore gutahura gatoya. N'umusore yavutse mu muryango w'umuvyeyi wiwe yitwa mama wiwe, yatewe inda na papa wiwe, mama na papa bara abanyeshure, papa yariga 9e, mama yariga 5e primaire, hanyuma papa umuryango wa se bari hakana iyo nda, akurira mu muryango wo kwa sokuru kwa nyina wiwe, ariko kuzabuza kugorana gose ibintu bikomeye gose. Nyina wiwe yakwitwa nabasaza yo mu nyuma barahanze bararusa, yararana nyina wiwe, urumva mana yanje sinzi ko nabivugana basanga nanje nkuru ya musozi, ariko mu nyuma nimba yicenga nuko Imana yamukijije nuko Imana ahantu yamukuye. Ragira tubwire atubanangirize kuri ugo rugendo rw'intayiwe kuri iyo Johnny yiwe, hanyuma ndisiri ko hari byinshi muza kuyigira ko ni nkuko harabigiye mu gice mbere bize ko nta Imana itokura umuntu, nta Imana itogeza umuntu. Nimba yari umwana w'umujinya w'ishavu w'inzigo w'iki umunsi wari umusore mwiza ashobora gutwenga nuko ari gitangaza Imana yamukoreye. Rero reka turabe igice cya kabiri, ntimuze kuja kure, mudufashe kugipartager kugira ngo mudufashe gukiza imitima benshi irushe, imitima igwaye, kuko hari gihe vraiment ubuze umenga burarushe burababaje, umenga wo kwiyahura. Hari benshi bagira tentative yo kwiyahura, ubundi ukumva yirirwa rya mugabo wumvise undi muntu yabaye mu buzima nk'ubwo Bertrand aciyemwo, ati nukuri ko Imana jana sinda mu buzima bugoye, kumva uri wongeye mwinguvu avuga ati nimba yarabaye muri akaba ari mu buzima akaba ari kashinye ntayo munsi nuko naje weje bashobora genda neza. Arandi shaka kuba bari mu bikomeye nk'ivyiwiwe akavuga ati nimba uyunye yarabaye muri ibi akaba yarabivuyemo, nanje reka ni shivyizigiro ku Mana canke ndondera bamfasha abaganga canke abagenzi nganiriza shoye kuraba ko nokira kino gikomere mfise. Rero reka ndamwakire, hanyuma
atubandanyirize intahe yiwe. Bertrand, karibu kandi. Murakoze cyane. Umeze neza? Mahoro ndashima Imana. Sawa nawe? Ni sawa. Tubwire feedback waronse nyuma y'ikiganiro. Kuva ikiganiro gisohotse mu ndonkiye link d'abord nawe ndacumviriza nawe ko ndumviza ikindi kuri YouTube ndahagarika ndiyumviriza mugace ndaraba muri commentaire mbona muri commentaire abantu baryohewe donc byafashije ariko nashaka no kubona nk'umuntu avuze ko nawe nyine akeneye gukira ikomere akifise ariko ndashimana ko mu commentaire bagira nabo barabona ko hari Imana igira neza. Ico kintu nico kinezera nuko no munsi abantu bamenya ko hari Imana igira neza, ko hari abantu ivyizigiro vyaratakaye kubera ubona ibihe tugezemwo, ibihe turimwo, abavyeyi bararushe kubera abana barabananiye swati ingeso mbi canke barabananiye kubera ko ona uburyo ibintu ngene bizimvye, umuntu bikangena finance abantu biwe, abantu bararushe, abana amashuri arabananiye, donc hari bibi vyinshi muri ivyo vyose abantu bagacika intege, ariko iyo umuntu amaze kumenya ngo hari Imana igira neza burya aratabagwa. Ico kintu rero kiranezera kubona muri commentaire abantu yego hari abantu bavuga ati burya Imana nziza niyo kwizerwa. Ico kintu ni ikintu kinezera cyane. Hari umumama yavuze mu commentaire ko yakumenye muntu naje nabonye avanga umama ngo nawumenye ngo ni umugenzi wako mama ngo yitwa Chantal yego ngo yakumenya ngo uri umwuzukuru wo kwa Nusu soko bya mama yitwa Nusu Mark nivyo umva ko yakumenye je nawe afite sindabona ngo kuri profile we ngo nta foto iriko ariko ndamubonye ifoto nashaka kumumenya yavuze ngo mama ngo ntibiboneka ko canke ngo biraboneka ko yagize ibikomere oya ibamuheruka kera umva muri yo misi yahera hajya ari umuvyeyi atarabona umwana ko hari ikintu aravamo nawe afise igikomere ariko iyo amaze haji twese turafise abavyeyi namwe murafise abavyeyi canke abatabafise naho umuntu yabakureza akabonera uko uratera intambwe burya ntabwo aragira espoir agatima kakazana ivyizigiro. Waratubwiye ko mama wawe ari mwiza, no kuri mama wawe ni mwiza. Babonye ifoto ego vraiment ubona kari kibaje asha winzobwo bwira burabukuye ni papa nta foto nakurunkiye ya grand frère wiwe wo kwa mama muto ego cera watwabwira buri bwo kwa poa ego ako mama wani mwiza cyane vraiment cyane ego tudatevye reka utubandanyiriza inkuru je nanje ngira nje mubumviriza intahe yawe kugira ngo shaje sinzi ni kubibaza nateguye nza kubikoza ko nibaza ko intahe yawe irivugira twagirije utubwira ko ukuntu wakijijwe ukuntu wakiriye agakiza urataha umba amahoro arasesetse mu mutima byace bigenda gute mu nyuma mbo sa nugira akaroturu gatoya nuko maze gushika mu gatatu university ibikomere byaraduze cyane biraduga ku buryo biradeborda ndi mu gatatu mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu nasha kugenda mu baraba nkorora amarira atani cavuyeko umva buri mugoroba buri murango niriwe mu mvururu zuko ndabutse ingene ni deplacer ndabutse ingene nguri pantaro kaho narimbaye na pantaro bangurira nararyama narafungura kandi ngwaye no kumvuza aramvuza nyamuvye Imana imuhezagire ariko urumva narimenya déplacement narimenya umuntu w'umusore mu nzu igisabune yabiri muri douche ariko burya mama nawe isabune sinashaka kumushira iyo dukoresha ngaho muhira mu kibenga umva naca nikorera ivya mama nkikora n'ivyo wanje ko maze kuva hariya igihanga nza muri university mama bivaye nuko yarazi ko ntamenyereye Bujumbura afite mama ngeze witiyeme yatanga kuzaronka gatahe handi Imana nyene ivatireka uyu muntu ndamuha akantu basi amere nk'uduzi ujya mwana aradandaza arashika nko ku makazi 15 ibiyeri rero witiyeme niho wabonye ajya amafoto nakwifotoza umva burya buzima nakuremwo sinakure ngene twifotoza haya niho atanga kuzaramfotoza kagomba ko ntwenga ubona ko nagomba kwerekana amenye mugabo ntasohoke
ndibutse aho mama nakubwira turi mu nkuru ava ikiganiro tubwiye ngo none ngo wari urwaye turatwenga muri bisi wamweretse ifoto kandi wamwe muri karekare ahubwo ngana ijya yenda fotografi nyene ba umuguru umva ubuto buto ni burya nyene ubuto buto ni burya nyene ariko mama atangura parisome nandurinkira 10,000 kugira ngo menyere ibarabara ona muri peya ibyo biti giparisime n'amarifti mvuye hari yanye simenyere iby'amarifti rero nza guheza uwa mbere umutahi we waheze ko yazarandurikira w'imire 7,000 5,000 avec ubwa buzima arimo hariya ngo basanze haza makaziya abantu bakagenda batarishe bagatora isashe irimo amahera danajemo n'itabi donc na twa tu déplacement agenda arandurikira kopo turahera vere mu wa kabiri ntango aranje ko mwikorera rero ku mutwe avec ya maganya avec na kwa kundi ko ndabona ingene ubuzima buko burahinduka ebwa ndabona bo ngahi Bujumbura base barabaziganiriza barabahara base y'ubuzima nanje singira base y'ubuzima bimaze kugenda uko ibikomere bitangura gukura cyane depression itangura rero kuza handi numva ameritime iteye ubwoba cyane nkumva ndarura ndumururazi imaze kugenda uko nkumva nta peti mfise nkumva nta kintu kiryoshe nkumva nta kintu cyo amahoro nkumva natanguye n'inzoga ntendazi mu gihe kinini haragera igihe n'inzoga zirandambira afite ikintu iyo bazaho kivamwe amahoro ukayabura uragikoresha cyane kugira ngo urondere ya mahoro mpaka kikatina yakurambira ahubwo ati ndeka je nta mahoro ntanga afite inzoga zisa n'izanyiyamye ndeka je nta mahoro ntanga ko nazinwa mu gatondo saa sita mw'ijoro kandi arigunga nazo nyene mu kuzinwa urumva ico kintu wazinwa wenyene n'inzoga mu kuzinwa narigunga sinaje ahantu hari abantu nazo nyene arigunga kurya narigunga kunywa inzoga narigunga ikintu cyose narigunga rero bimaze kugenda uko ndashika mu wa gatatu université hajyo bango tuzopresenta two muri peya cyo kupresenta ntibirimwo no kudepoza igitabo bakosora karako kiri mu norme ajanye na faculté wize twe nize pedagogie karaba ko bijanye n'ivyo ubwarimu tagiye andehoro cyangwa tagize plage mwe byo kwimura amakosora ko amanota nkiyumvira nize université kandi cyane ndayikuze iki ngo masubire muri vya bindi mamatu ndamufasha gahinda ntangura rero kubona yuko bwa muri imwe byuko atacu nzovamo bya bindi nivyo burya ntibabeshe nivyo hama rero niho mariki kindi ndavyumvira umwaka mu wa gatatu ndavyumvira mugantre ta Imana yari yampaye ahantu ngira udukodi soir mengo umwana yampa 60,000 ndatangura nyene kumera nkutora umurongo ariko ya mertime irakura na depression irakura cyane ku buryo uwo mwaka wa gatatu wa depression no mama yaboneyamwe amakuba ateye ubwoba cyane gose no yakubiswemwo biteye ubwoba cyane ku buryo najewe nashobora kuba turi nagiye nko muri vacances nkagenda kuburana muri brigade twe na mama tukagenda turarira turi kwikinga mama akaburana imbere ya OPG nani cya imbere ya OPG dukikujwe nawe bavukana bose badutaka amakosa mama karira naje bavuga iki ntidushoboka ko tudashoboka ariko ivyo ndabimazemwo uwo mwaka ndabona ati vraiment nuko ntacyo nzovamwo ibintu vy'Imana nkumva biranshisha nkumva nta kamaro kubijamwo ariko burya Imana iba yaratekanije uyu muntu nahaza muri ubu buzima buzomubabaza mugabo hariho akarongo niyakagerako azumva kwa nkeneye hama ndamutangura iyindi chapitre kugira umuntu asoma igitabo page 1 page 2 page 3 bagera kuri 5 ukumva inkuru hari ukuntu igitabo gitangura mengo mu historia ariko akavuga parcours yiwe ukamengira bishe yagera nko kuri page 10 ayatangura yindi aventure iryoshe niko ibintu by'Imana bimeze irakurindira ko hari umuntu ujya impera kubwira ubutumwa umukobwa no nyene asa n'uwaciye mu buzima butameze neza ndamubwira ubutumwa ati ndarambwira ngo ivyo bintu ntavyo niyumvamwo
ntabyo nshaka. reka kubimbwira reka kubimbwira rero nanje niko narimeze mugabo muri we yuko ndiko ndaca mu bihe bigoye bibi mugabo Imana ikandindiriza kugira ngo nshike kuri ka kagozi ka nyuma vuga ati bwa bundi andeoro nina depasa akagozi ndapfa andeoro y'aka kagozi nta buzima simbona ko hari ubuzima ndakeneye ikintu gihindura ubuzima Imana atekanya ati niyagira kuri ubuzima zo yarambiwe ndamufatirira hanyene hama ndamuhindi page y'ubuzima rero uwo munsi c'était mercredi le 27/8 2019 ndapfa muri peya meze nabi cyane ngo nari mvuye muri laboratoire ya chimie muri peya mvayo meze nabi cyane gose meze nabi meze nabi cyane ku buryo numva no turika nkarira nkumva ndi mwibarabara nkumva ndi muri bisi mengo no kuma induru mengo abantu bose mengo ndi nkimbwa iri mu bantu cyangwa mengo nambaye ubusa mu bantu mengo no kuma induru kije nabo ndageze kuri eglise ndumviriza ivyumu hari haje mu coach twanise ariko arigisha abajene bo muri eglise aho nasengera muri Trinity Tabernacle Church ndamwumviriza dusohotse pastor ndamubwira pastor ndagomba kwakira agakiza ona hahandi uramaze gupoma igipurizo hajya ubona gitangwe kwa timigaga me kugira giturike niko narimeze umutima wanje Imana avuga ati aho rero niho ndakurindiririye aho nyine umutima ugira uturikire niyo stade yawe iyo ko ngomba nanje ntangura indi page wareseye ureseye abantu uragerageza abantu ko boguha amahoro wagerageza inzoga ko zoguha amahoro ndakuzanira abantu bagufasha baguha amakaye baguha minervare bagufasha urabona nk'ibigirwamana ndabakura mu nzira kandi pe uburyo yabikuye mu nzira biteye ubwoba ubu rero ubu ngoma nanje ntangure page urananiwe n'abantu barananiwe ubu nanje rero ngoma ntangure ivy'iwanje pastor nyakirije umwami Yesu ngira nturike narakivuze muri parti ya mbere nakondagira karizime bwacanja mu kamuri narumva ko ntibwari guca vraiment ryari joro satani yateguye yuko iryo joro ndaripfiramwo kubera gahinda naribaza data sinihinyisha nkibaza mama sinihinyisha nkibaza ubuzima sinihinyisha twakuze twumva ngo ubuzima buri mu ishuri hakarimbo bahora ngo ubuzima buri mu ishuri buri mu ikayi je sinabubona keza ni kari mwibarabara je sinabibona ivyo bintu numva mengo ni namabra uko nabona ubwenge wize muga nta kazozo uri kurabona nako ndiko ndabona kandi vyari ibintu biboneka maze ugenda uko pastor Nyakiza umwami Yesu ngira nturiki arambwira ati basi gerageza Imana nayo urabe ko hoho hari kivamwe Nyakiza umwami Yesu niho natashe numva umunezero ukomeye cyane bukeye Imana itangura kunganiriza irambwira ngo ngiye kukubera so kandi niko burya Imana wibereye data ni kubera so cyo kimwe n'umuntu hama ntangura ubuzima bw'agakiza ariko biza birangora buke bivanye nuko ntari bwashikame ntari bwamenye ivy'Imana ingene bigenda niho nari nkiva muri bwa buzima ariko Imana ikagoma inyibutsa ko nije naguhamagaye ndi kumwe nawe Imana tugenda uko biza birananira ivy'agakiza birananira nsubira muri vya bindi muvyo nahozemwo mama kante ko ntivyaci bihagarara ivya mama ubuzima ntibwahagaze ariko 2019 Imana itangwa ku makuru iswari menshi cyane ariko entreta Imana itanga kungira deliverance ariko mama bwa buzima yarabayemo hariya ntibwahagaze ariko mbajewe haje page nshasha ku buryo ibera page nziza canke ibera umuti ukiza kuri mama telefona ngo nshikiwe nibi barandiye uku bijya navuze muri première partie ntangwa kumuremesha ntubwira ingene Imana igira neza tukavana kuri telefone mama ryohewe nkabwira mama rema kutantaye n'Imana nayo ntizoduta ntangwa kumuremesha uko telefone ndamuremesha donc je Imana yabanje guhindura je kugira ngo mbere umuti usosa mama uko mama jewe ntiyambona nk'umururazi ndamuvugishije yanwa umururazi umvuyemo Imana kibanza kunkura nk'umururazi ndimwe kugira ngo ishire nk'uburyohe hama mama igihe aje kumvomamwo
kumvomamwo kunganiriza ntaba akivomye umurazi muri jewe avoma ivyizigiro vy'Imana. Ico gihe ntangura gukizwa buke buke, abana muri eglise ntibantahure nkayi Bujumbura nabo bafise ibisebe bisangije kuko ivyo byose Imana yabinganirije ntibantahure, ndi umuntu ataramukanya, simvuga sintwenga aho ndi mushasha muri eglise, iyumviriye rema muri eglise ahantu yumvira nko ngahinjiye umuntu akuramukije ntatwenga ntavuga ntakoma urugohe nawe ubwe uragiye gusaba umvuja mu bw'Imana abahejeje bayi muri eglise birahingene bashobora kuntahura ariko hari umukobwa yitwa Pamela Kandamutsa pastor atanguza arababwira ubuzima bwanje batanga kunyegera ariko bimaze ugenda uko ndabamuhiye vy'agakiza Imana ikagenda impindura kuri kimwe kimwe igikorako kuko hari ikintu maze gukizwa Imana yambwiye ngo ndahigira amarecherche musanzwe abantu Satani akunda gukoresha twitwa ngo naba Illuminati naba Freemason n'abantu bakuze muri uburyo bwacu kuko Satani ababwira ngo raba Imana ntaca bamarira je no kibamarira akabaha ivyisi nitwakunda gukoresha ciwe hari habuze gato je wari kumbwira ngo korera Satani numva Imana atacu yigeze imarira ariko Imana yaratekanya ko no munsi hari ico nanze ndiko ndamarira aba inshuti zanje abankurikirana hama hari akantu nashoboye kwiga muri bijya bihugu vy'amadesert hari ukuntu bijya bikoko bitwara ibidandazwa bajya bitwa madromadaire hari ukuntu bayakoreza ibintu ariko hagera igihe akaruha kubera ko abantu bayakoreza ibintu babikoreza ibintu baca bafata imbugita bakayikomeretsa bakayisatura ku mubiri inyuma bakayisatura bayisatura umva ko ivirirana ico gise ntibigire bakivura umva ko batakivura kirabura canke kiramira nabi uko bayikoreje ibintu rero hageze ahantu iruha bagenana inkoni z'ivyuma hagiye kuruha bakaca bakoza muri cya gikomere ikaca ivyuka ibabaye imeze nabi gasubira ikashira mu dura force ikabandanya uko igombye kuruha bakoza mu cya cuma nivyo none niko zikora zirya abana babikumbi rero ikazoshika yija bakayikora ko wa mutwaro ntibayivure yamana ico gikomere bama bakoza mu icuma igashika isa niyapfuye imeze nabi yabaye nabi emotionnel Imana iranyigisha ku jambo yeretse Ezekiel amagufa ari ahantu muri desert iramubwira ngo mbe mwana w'umuntu aya magufa yoshobora kuba abantu bazima ndavuga ati ntavyo nomenya ngo yavugire ko amajambo Ezekiel amaze kuyavugira ko ijambo ry'uhoraho amagufa aza kinyama igufa rigenzi ryanje rirondera irindi barahaguruka ngo babe ingabo z'uhoraho amajambo maze kuyabona numva ngize ivyizigiro niho rero Imana agira mpindura buke buke ngenda donc ngomba ko se n'uheza kugira ngo nimba hari ibibazo bateguye cyo kumbaza ngenda fata umwanya wo kurondera Imana fata umwanya wo kurondera Imana gusenga mu ijoro gusoma ijambo ry'Imana kinaco mba oblige yuko mpindura abagenzi ndondera abagenzi bazima babandi bashobora kumbwira ati barondera Imana uko ko narabona yuko ntarondeye Imana nteza gupfa kubera ko ibindi nabigerageje vyaranse naragerageje imiryango reka ndondere basi imiryango mu Mana bene data Imana igenda inyigisha guheba bimwe ariko bigenda birangora 2019 Imana irampezagiza amakuru d'histoire ntangura kuronka udufaranga ndagenda bomoza inzu muhira ndayigira neza ariko ntangwa guhura n'intambara zo kudashika mu gakiza z'iyo miryango ntibikunde ingene nshobora gushika mu gakiza birangora cyane ariko bimaze kugenda uko ndasa n'unanirwa cyane bivanye umva sinari bwashobore kuronka ubuzima mpagararako kuko burya ibifadika naho tutabiha agaciro burya bifise agaciro ko n'Imana irabiha agaciro kuko niyo mpamvu Imana izikitwa umuvyeyi ku muvyeyi akumenya vyose rero
ico gihe birampungabanisha mbonye ingene mama ameze nabi nanje sindabona la base utwo ndonka duherera mu kwideplasa kwambara mama kumumenya ndumva ko agakiza kako karananira ko gihe cose narumva ko mana mpezagira ndaye mama ko namukura mu mibabaro n'agahinda ko narumva ko jewe Imana irikira agakiza ariko mama ararushe kubera we afise akabonge karuta kanje ariko we ntagomba kukanyereka rero je kubera ko nakagaragaje n'ingoga wewe ni wakeneye gukira n'ingoga umva je numva ko ari mama kwiye gukira oro nije nkwiye gukira n'ingoga ariko 2020 saga kiza gasa nakananiye Imana iranteza amaxida ndagira amaxida ari terrible cyane ari terrible Imana irambwira ngo utemeye guhindukira nzokwiyicira Imana yarankubita ku buryo navuga ati Imana urakubita kabisa rero nza gushika 2020 kabisa ndita mu Mana nditayo pe maze kwitayo ndumva ko ubuzima bwanje ko burahinduka ico gihe 2020 niho nagura telefone ndayiguze Imana inyobrija numva ijuri mbwiye ngo umviriza Apotre Gitwaza ndamwumviriza hafi umwaka wose numviriza ingene umuntu arondera Imana numviriza ingene umuntu akiri bikomere numviriza ingene Imana itabara ingene Imana ikundana numviriza ingene Imana iba umuvyeyi numviriza ubuzima bw'agakiza ingene buryoha iyo uri kumwe n'Imana ntangura kuba muri ivyo bihe ndamwumviriza tutinane ndumviriza pasteur abo mu Rwanda yitwa Desire Havyarimana avuga ku bikomere yigisha ibintu vya leadership nino yaraje akora ama conference ajya kuri Royal Palace ndamwumviriza simwa numvise ingene ibikomere bimeze ivyo umuntu akwiye guheba ivyo umuntu akwiye gukora ivyo umuntu akwiye kugira ndiga ingene umunyabikomere ashobora kugira urugo rwiza ingene umunyabikomere ashobora nawe kwemerwa muri societe ndiga ese umunyabikomere araba umugabo mwiza araba umugore mwiza araba umusore mwiza araba inkumi nziza mvuze inkumi nziza n'umusore mwiza cyangwa umugabo mwiza umugore mwiza abantu ntibumva ubwiza bumve ko no kuba umuntu muzima kuba umuntu muzima aryohera atuma la societe iryoherwa igira ivyizigira aho ugeze abantu bakumva ko haraje umuntu ntihaje umuntu aje kubopressa kubakankamita voilà maze gufata izo nyigisho niho Imana yagiye iranganiriza igenda iranganiza ubuzima bwanje igenda irambwira n'ivyerekeye na data irabimbwira ivyo sindabivuga ucumengo kuko hasi naje kuregana nahari abantu banyene babitahura gutandukanye ariko ngenda ngira ubwo buzima hamwe n'Imana ngenda nyigisha ingene nkiri bikomere nkemuyera akambwira ati heba iki kintu nkagiheba muga nkumva kiravuna ariko nagiheba nkumva c'est la solution heba ahantu ntujaha ndamubuza ngo gusenga nditayo n'ubwenge buragenda kabisa umuntu yari kumbona muri ivyo bihe yari kwibaza ngo ko nkiri muri bya bikomere ariko naritaye mu Mana Imana bati uyu muntu yihevye kabisa yihevye niyo nabandi sinzeri kugeza trezere ikintu cyo gusenga muri geze nabandiyo mwijoro nabo mvyutse ndondera Imana Imana wayigize refuge ubuhungiro nayigize refuge ndavuga ati aha rero aha ngomba mbe rero umuntu w'ibinyabikomere yaguye mu Mana donc yapfiriye mu Mana ubwo buzima ndabubamwo 2020 kabisa ndagwa mu Mana biteye ubwoba cyane kuko naje nariranga mvuga ati kumva mengo ubwenge buko buragiye ko narumva ko pense zanje ziko ziraja hasi nkumva ivy'Imana ko birazamuka muri jewe ko arageze igihe ndikunda genda mu ibarabara Imana ikambishira ubuzima bwanje n'ibintu vya data je Imana yarabimpishuriye ndara kwipfugira ngaha kumunesha kure ariko iyo ugiye mu Mana Imana iraguhishira ubuzima bwawe kuko iyakuremye ikurema ifise plan yawe rero maze kubijamwo Imana inyigisha ingene nkira bya bikomere nyigisha kubana n'abantu ego ntuburakira neza
hari utuntu tumwe tumwe iyo umuntu akuvugishije ukariyagisa ariko Imana ikakubwira ati wabonye ko utarakira ifo change hakagera igihe nkagwa mu kintu ifo change mba muri ubwo buzima niho hageze 2022 bitakiri vyiza muhira ariko batanga kubona changement ko narababwiye ko ndabahariye muri ico gihe wari ukiri mu cyangwa waraheje university naheje university nga ntabwo nk'akazi sinabwaro nk'akazi amakodi swa niyo naronka ariko muri eglise je barangira deliverance biranka muga mu nyuma nukuri baza umumama yitwa mama Beya arangira deliverance umumama ariko ndamwiganira ubuzima bwanje nk'umusore nk'umuryango arashobora kungira deliverance angiriye deliverance Imana ikikoresha indi deliverance zirenzeko ikitangura kumpa abana bafise ibibazo bakazanda bikoresha uzi nimba hari ibintu byanduhishije nivyo Imana itanga kunyigisha kubasengera irambwira ngo ntukoreshe ubwenge bwawe kuko nawe ubwenge bwawe bwarakunaniye bwashobora gukiza ntangura kubasengera nkabashira imbere y'Imana nkayibutsa ko naje nkijije Imana abana bampaye ngo ndabigishe bakize ko je nagerageje kuja muri medicine biranka ariko nsanga nagiye muri education kumbe Imana arabona umutima nzoshobora kuba mfise muri education no munsi kwandiko ndafasha abana nigisha abonesha amakodi soirée kibano canke no munsi kuri amashene ntangura naje kubohoka Imana itankunganiriza wabonye wakure mu buzima bubi ubwidogira ngo wabayeho nabi iraba abana nabo bari mu makaro bari mu buzima bwiza babandi base bahaye la base nawe utayifise iraba nabo bafise ibikomere ariko no munsi no uri kubabera umuti abavyeyi ntangatanga kubaganiza ingene barira abana umwana mumugirira ibimuhira umufatuku abavyeyi bakampa ubushimo bati wow abana bacu wababwira deja ibintu ala base ivyo udafise utigeze naronka wabimenyeshwa niki ivyo ko ari ivyo bihayemo abana bakeneye kuko umwana nasha kuba ndiko ndigisha akaca aririmba indirimbo twicaranye umwana akaca aririmba psychologically umwana bafise ikibazo mva umwana atayemo indirimbo ya Diamond tutugo twaririmba canke abona azanye ishapo mu bag nkabona cyayitora kumwe baravyishapo inyuma cyangwa umwana kuko hari ukuntu muri pedagogy ushobora gutesta umwana ukaraba yishurirako ikintu ukarabana nivo yiwe n'ingene acishura n'umwanya afata mu kucishura ukabona ati uyu mwana afise ikibazo rero nganiriye n'abavyeyi Imana itakubwira ngo ganiriza abavyeyi imbere yo kwakira umwana ganiriza abavyeyi naganiriza abavyeyi nkasanga afise ikibazo nkabanza guteretana n'abavyeyi ubati rero mbanza kuganiriza mwebwe kuko source y'umwana mwebwe avoma muri mwebwe rero namenye abavyeyi nkacamenya ingene ntereta umwana abana si soko ndumwarimu yigisha cyane kanizi by'abandi kandi nkora uko abandi bakora ariko Imana anyigishije gusengera abana niho uzomenya ikibazo cy'umwana no musengera nzoguhishurira ikibazo cy'umwana aho kiri ego reka tugaruke ku buzima bwawe urumva aho muri ico gihe warakize ahubwo gufasha abandi gukira dufate kuri histoire twumvise yiwawe yarafa passé n'ubu unye wakuze uri wa mwana afite ibibazo mu muryango wa nyina no mu muryango wa se nta namwe bigeze bakunda nta namwe bigeze bakwemera shaka utubwire umaze gukura ugakira ibikomere ugashobora gufata ubuzima bwawe mu biganza byawe deja umaze kuronka akazi watanga amakuru d'histoire uraronka akazi byabandanyije gute amarelation entre wewe n'imiryango wawe ku mpande zose est-ce que hoba ukora ko akenshi twumva ngo umwana yakuze imiryango bitangwa kumukunda no kumwemerwa ati unagira tugore yarakuze bakaja kumboka bose bikigungwa ati canka kaja kubwira mama ati ndashaka umwana wanje kubera ko abona ati ntakiri imyaka yo kungora bego byabandanyije gute imiryango waso wawe mu nyubarte byakwemera nk'umwana wabo canke wavuze ko warigeze tubwira ko ari umonke wawe mukuru wawe yakurondeye kwishuri akagufasha yabandanyije agukunda bandanyije kuba hafi hanyuma rero baba bankiri bakwita mu wawe nabo byagenze gute mu nyuma byabandanyije kujya canke barateze barisubira ko mu nyuma
bo reka mpere ku muryango wo kwa papa. Ku muryango wo kwa papa bamaze kubona amaze gukura, umwe yigira kuza kundaba kw'ishure yarantwara mu bwiza kwa nyina. Nyina we akwinkubita amaso yaciye yinjira mu nzu, yari umutamakazi. Akimbona ntihiriwe aranandamutsa, yankubise amaso ngiseruka, yinjira mu nzu arira ntiyasubiye gusohoka. Yarinze yicwa na cirrhose tutabonanye, kuko yarumva ko afise kuba uwo mupapa yari yamubwiye ingene yansanze meze, yumva ndi umwana yuzuye umuntu urazi, ntigeze yifuza ko tubonana kuko yaguma arira, yarumva arira. Hama bakansangaho bapapa muto, kurumva ni muri famille, ni kwa nyinabo, bakansangaho mu manza bakambona. Mugabo entreta uwo nyokuru, entrema y'uwo nyokuru wo mu bwiza, turi kuri morgue, nagiye mbona sokuru avyara papa, araza kundamutsa ahantu mpagaze ndi jenyene, araza arandamutsa, bite umeze neza? Eko ni sawa, ko navuga make cane anoboye muga mabi, arandamutsa caragenda. Donc batanga kubona ko ndiko ndakura, mugabo birabaha ingene bashobora kunyegera. Muto asa n'umuhererezi, wewe twarahura mu ibarabara tukaganira, yanahura na mama bakaganira, ariko batangura kugira amasore zingene bonyegera, kunyafronta bikabankira, ariko bakabona ati wa mwana bwabundi yatanga kubonekana kari wacu, ko maze gukura. Na mama yarambwiye ati ngiye anjuru kumuramutsa, ryari ryambere ambwiye ko nsa na papa. Maze ugiriye ikwafe arambwira ngo niho nkibona ko usa na so. Rero ico gihe deja wari umaze gukura ngeze mu wa gatatu, dusa n'abagira baheze turi mu stage, hajya bishushe. Yabonye ko usa na papa bwa mbere navyo ari bwabonye. Afite hari igihe umuvyeyi arindira kugira ngo iryo jambo azorivuge abona ko hari ugeze gukura ugezeko, ariko ukwiyakira cyangwa bwo kuryakira ahantu hose. Niyo no muri iyo miryango mu bwiza najayo, barakambwira ngo uzumva nk'umuntu aravuze ngo uyu muntu kwasa na naka, sinovuga izina bita papa boca mumenya abantu, ngo uyu muntu kwasa na naka, cyangwa ati n'umuhungu wiwe ngo ni ngo numwe ngo yihakana. Donc urumva nkacamba kabundi birazwe imiryango yose, ko hano hose ngeze akabaza wa mupapa wese ntiyakumuvuga ko wewe n'umuntu Imana yanzaniye ugaposha, ngo uyu muhungu kumenga arasana na mu petit frère wawe, ko umuhungu wiyibashe ngo barasa kabisa. Je nkumva ari ayo ma histoire, ariko maze gukura bagenda no papa yarambwira ngo shangura asa na so vraiment, ko ngenda ndakura twagenda turasa. Niba abantu bamurambwira ngo shangura mugufi nkaso, shangura uvyibushe nkaso, gusa ngo ni mugufi ngo avyibushe ko nyene, ukumva umurambwiye ngo n'amaso niko bigenda kesho. Abavyeyi bihakana abana bose, abana bacu baza basa nk'abazi, ngo n'amaso atera aje imbere, ngo atera azukuruka, gutera usa naso. Rero ngenda mbona ko imiryango irabagora kunyegera, bobo kwa papa irabagora kunyegera, donc bakabona no musi ntanguye kubaho, kare batari bafise ingene bashobora kunyegera ngo bagire ikintu bampaye nshobore kubaho, ariko no musi ntanguye kubaho, kandi baragushira imanza ngo ntuzobaho, ngo ntaco uzova. Uyu mwana tumwafronta gute? Ku buryo ryari ndafise umukuzine muri Silhouette ukora muri Sibere, no hakora y'umuntu tubana, ahubwira ngo mbe nguraze umuhungu wa nahako yamaja aza kundonekana umuti ngaha muhira wama wiwe, none ngura mubwira aze kundamutsa, dusuku nyene ndagendayo muri Silhouette turaganira, ararira. Tuganiriye papa mutaramenya ko aje kumuraba, aramubwira ngo mbe ngo umuhungu witwa Beri turamuzi, tego ndamuzi, ngo nivyo bimeze gute? Afete ngo turamuzi ujya muhungu turamuzi, ngo ariko none gashaka ngo se ngo taravuga akavyemeye, ahubwo mashiramo code. No donc nkaca numva ko imiryango irabagora kunyafronta, soko tugahura kuri bisi, tugahura mu ibarabara, nkamuramutsa canke kandamutsa, umva umuntu abareka arirukanga, nkabona ko bariko barabona bwa bundi ishusho zamaze gusa, ko naje narababona nkabona ko dusa. Kwa mama naho harageze igihe ndababwira n'ukuri mu sante hareze,
mumbwira abana bakiri amakaye mumbwira icyo ndabafasha bikabagora ingene banyafronta ingene banyigira ko bibutse ubuzima banyijijemo bababura buce kuko iyo atabantu bo kwa mama ndakivuze no ku marezo sosio iyo atabantu bo kwa mama simba narashoboye kuba mu buzima ndimwo naciyemo kuno musara abana base bihakanye batageze ku rugenzo rwaho goca baja mu kamuri ariko kubera ko kwama bace bagrava babizi kuri wabo bo babizi neza maze gukura ngeze za university barabanya ati wa muhungu ariko arakura ashaka kuza gutorana baca baraduza volume yo kurya mama cyane basha barongereza ku buryo urumva nivyo byaswe no kumitana ngo nje mu kamuri koma yakujya umva cyabwize gukubitwa mu gatondo mwijoro rero maze gukizwa ndaje mu mana cyane imana nyobrije kubaharira ndabibabwiye ati nukuri mwumva amahoro areze nkabatwara mu kabare nkabasohokana ariko nageye ni Bujumbura bagasigara mu majambo yoko kajyagaho karasesagura amahera ikibazo nivyo twagakoreye abantu umva barabimbwiye bagakoreye iki ko bakabura bujinshi bagakoreye kakaro karatwisemba ariko je nkabati man cereka ndabereka umutima mwiza nkuwo Yesawu yeretse Yakobo kandi Yakobo yaramwivye umugisha reka ndabereka umutima mwiza ariko nk'abafronta bakanyigira kure bati okay je ko nabahariye nkaba ndabereka yuko ndabakeneye nteze ibiganza nibabona bikenewe bazoza nkababwira mbwira abana banyamahera ndabafashe ku ishure ona muri leta bari 9,000 umwaka wose ntavyo nobura nawe nobwira abagenzi bomfasha ariko bakanyigira kure nisho kibazo warumbajije donc bamaze kubona nkuze namaze gukizwa ndabegera kwa mama byarabajya ingene nuno munsi biragora ingene banyafronta kuko ntibabona aho boca hoho basi ugaragaje kurabona ko afite umutima wo gushaka kwafuta mugabo bikanga canke ni kwa kwihagarara ko nyene donc baraguma kunyafronta ariko bakihagarara ko mugabo nkabona ko barashize kuko umuntu arasha mu mutima ndavyumva mugabo uwo mutima afite hari abantu babigora gusaba imbabazi mugabo uravye ibikorwa akora amageste akora ukabona ko wa muntu naho ari karashaka kuvuga irino jambo hari amasenyeri ko ashaka kuvuga ijambo byanze ko arivuga barakwereka uwo mutima ko bashaka uko baterwa isoni n'ivyo bakoze mbo isoni zirabatera cyane kandi barabinyereka kandi baranavyerekana mama ariko baracyafise umutima wo kwinangira biramusha n'ivyo arabaye biramusha canke mafu urumva ariko urabona ko bari mu buzima buteye ubwoba jewe nyene ndicara hano ndabwiyumviriye nkumva ndakoroye amarira yo kubakunda ndavye ibintu barimo bariko barashira kama yarabahindukiriye niko bimeze no kwa data ndiko ndabaraba ndumva ndanabasengera ozi aza kugira ku rugenzo rwo gusengera abantu nk'abo iryo sengesho kuko ndanakivuge iyo natuye nsengera data n'umuryango wiwe nsengera mama we nashaka guhara mu isengesho nawe nosenga umunota umwe ateze kuba arimo hari genda vyibagira bivaye n'ingene mbandusha mvuye ku kazi hajya ngo manishire kishuka nkibagira ko mama ntamusengeye camvyuka ngaca ndamusengera urumva umugabo iyo ndabasengeye iyo miryango ibiri ozi ndagira ikibazo mu ijoro ndavyuka nkanigana n'impwemu nkumva yuko hari impwemu zikibicaye ko zitagomba ko buguruka ariko bararusha nditegereza imiryango yo kwa data irarushe uzi irarushe gukora ikibi ntaho bigeza nukuri ndavye imiryango kwa mama byose ubirihira nyine ku isi utarahava ndavye imiryango kwa mama irarushe ikibi ntaho kigeza ariko iciza ni ukorosha umutima ukorosha imitima ariko ntirikirorosha imitima ariko icoco ni kimwe nta muntu ahora mu kunangiriza umutima Farawo Imana buryo yahavuye yorosha umutima ntagire umuntu azokubesha ngo nzogukoreka ibidirendi odimanche ngo bizokwamuka rero nishe sinzi yuko ikibazo ndacishuye neza wowe nk'umuntu yamenyaga agakizwa akakira Imana ndavyumva ko wababariye kugira dabaho wanze ubohoke mu mutima
mugabo birashika uretse kubasengera ukarenza ko no kubegera kubaganiriza ivy'Imana ikora ko nibaza ko byoroshe gose kwemera ivyo wowe uvuga nk'umuntu bazi ubuzima yakuriyemwo kugira ngo ubasove ko après tout ni famille n'umuryango wawe yaba bakwihakanye yaba abakwakira mbwa bakakwakira mu buryo bubi bose bagumana amaraso yiwawe birashuka ukabegera ukababwira ati burya nubwo bimeze uko nimba je narakize namwe bwe nimwakira Imana yampaye amahoro namwe urashaka ko amahoro bo maze gukizwa naregereye aba onkle ndabegera bose umwe ndamuhanura ku giti ciwe umwe nkamubwira hindura ha reka duhindure page arako mwihenze barakumviriza ho nagandicarira umwe ko burya uriga ico umuntu akunda ukashobora kumwegera nkegera umwe nkamubwira hindura raba ivyo urimo ese inyishu niyihe kuje inyishu nayibonye mu Mana hindura kora uko urugo rwawe rugende neza umwe nkamubwira nkaca negera uwundi nkamubwira genza uko tegura ejo h'abana bawe je mama yarabaye ikivume ariko arabikivume aranyumirako no munsi naje university namwe genza uko kugira mwumire ku bana mutegure kazoza tuve muri ibi bintu byo kwamaturajyana nkabagenzi nkabayizo nama nkaja kuwundi haragera igihe kimwe ndabicarika hamwe ndiko mvuga kwa mama ndabicarika hamwe ndabwira bashe twubaka amahoro ibi ntaho bizoherera ibintu bizoshika kuri standard aho mwebwe muzicuza uko abana banyu fendofe bizobagura ingene banyafronta jewe kandi vyaruhiye kuba kuko ibintu byose je nababwiye ngikizwa ni ibintu Imana agenda ambwira ngo nzoguhorera wewe ariko nkarira nkabwira Imana ntumhorere nabi uguhora kw'Imana ni kubi cyane ndabicarika ndababwira Mana je ndabahariye mwebwe mwumva amahoro uzumva nkeneye azombwire nimero yanje niyi dufashanye twegerane ariko bikabagora rero umuntu uramurindira igihe cyo guhinduka kw'Imana niyihindura ariko iratubwira ngo Oziane nakamubwire basi karare karamutravaya mwijoro tasha ariko wavuze muga ntuhore utazovuga ngo ngose nababwiye kwa data naho barabonye ko kameme natanga kuba umwana bo bumva ntivyakora ingenda bafrontana abantu bakomeye hariho nagiye kuraba mu bwiza afisiki ikinyamakuru nayi kubwiye mwiza sino gisubiramwe abantu baca bumenya hasi naje kuvuga amazina kugira ngo ntibimwe ibintu by'insaku ndamwafronta kandi arigiye kumusaba udufaranga ndanayafise arambwira ngo nta mahera mfise uko nyine aranyikunkumura cyasubira ndani mu rupango hama donc nagenda bafronta ngahura no papa muto ariko ukabona ko sinzi ko babona ati uyu muntu aragomba kutwegera ariko nta mutima mubaza nanye ariko bo bakamera nk'abihofura bakigerayo mugabo cyo ndatombora Imana iba yampuje nawe muryango wa mu papa mu bwiza bo batangwa kunyakira kuko yari yaramaze kubinzizamwo icondi batanga kunyakira batanga kwemera ko nganiriza abana babo ntango kwinjira mu bana babo rero ndabaha impanuro ndababwira Imana yankuye ndababwira nabingene bo kwikomporta bakemera umwana wabo akaza kundaba mu kibenga umwana w'umukobwa bakemera ko umwana akure muri bya bikomere ngira ico ndamutekerera rero ntangura kwegera uriya muryango ariko kwa data ntibarumva ko boshobora kuza kunyegera kandi no munsi n'ukuri ikintu simva ngo data ngo ndamukeneye ngo naze ngo ndiko ndamwinginga ariko kugira ngo ashobore kumva amahoro niyemere guca bugufi no munsi vraiment sindamusaba kunyigisha sindamusaba kundonderera akazi Imana yarakampaye sindamusaba kumbera umuvyeyi Imana n'umunsi n'umuvyeyi wanje ndamusaba ngo nace bugufi nawe yakira imigisha iva ku Mana nta kindi numva norenza kuri ico nivyo asitse ukuragira d'autant mieux ukuragerageza gufasha umuryango wawe wakuyana ko ufite umutima ukomeye kandi ufite umutima ukomeye wanashira mwiza cyane je vraiment nashaka ndavuga amajambo menshi mbwa nibaza ko bitonyobera gusura kuvugana nabo bantu naho Imana kugira duheze ikiganiro shaka utubwire wewe nka Bertrand inyigisho iri ku buzima bwawe ni yihe inyigisho ubuzima bwawe bwakwigishije uyu munsi uvuga ati jewe iyo ntaca muri buno buzima
cyangwa kugira iri somo ry'ubuzima? jewe ikintu nabikuyemwo si kindi nabonye ngo ibi bintu byambereye iyo ntabicamo simba ndi Bertrand uno munsi nabiciyemo kugira ngo bizombere ikiraro no munsi ndavyiga ko nk'ikiraro ndavyiga ko nka podium yanje ndavyiga ko nka kazoza kanje kandi burya hari umuntu yavuze ngo akazi ukora niyo deliverance yawe burya wozi nk'ibintu uzurumviriza amajani uzurumviriza hari ikintu asiga muri wewe akaguhindura akazi ukora niyo podium yawe rero bino bintu naciyemo nukuri Imana yarakoze kuba narabiciyemo ndayishimiye cyane ko yemeye ko ndabicamo kandi kaca yemera deuxième fois sindabipfiremo nukuri ndashima Imana ko ibintu nabiciyemo kana data hari yumve ko ndamushimiye ko yarabikoze nuko yaragize neza kuko yanyemera simba no munsi ndikimeze no munsi ndashima Imana ko data ashoboye kunyihakana ubuzima nkabubamo kandi ashima Imana ko na mama yemeye ko ashobora kuryamana na data kugira ngo mvuke nce muri Isrago ashimira nabo kwa mama banyumva nta jaruzi ndayivuganye nuko barakoze gukora ikibi mama kugira ngo binshikane ku gahinda ntangure indi page y'Imana rero noshimira umuntu wese kandi yagize uruhara rwo kwemerera Imana ati muhikaye muhikaramu muhire Minerval muhindaro ndabona mushimire aravyumva ibiganiro barabiraba Ansire barandagiye amfashije kuva mpereye witwa Nadine yamfashije gushika 8e Ansire barandagiye ahera 9e gushika mpeze université nukuri ahari Imana imuhezagire ndashimiye grand sere wiwe ndabaniwe Consilia yantunze mu Kibenga nukuri Imana ibaho umugisha ariko abo ntibagira gushimira ndashimiye data ashoboye kumvyara akanyihakana iyo adakora ico kintu simba ndiho mba narapfuye ariko Imana ishimwe ko yamuhaye umutima ukomeye kugira ngo no munsi ninjire mu buzima bubi nzoshobore gushika ku gihe cya Imana nanje ingira umuntu mama nawe yarakoze kwihangana nadafise telefone ninashobora kubiraba ariko Imana imuhezagire kandi nibaza yuko no munsi ibintu biriko birambera nanje cigo nanje ndabona ko Mana ibintu kumbe nabiciyemo nzobikiraro ku bandi abantu ndiko ndakira ndagira satano z'ijoro ndiko ndakira abantu ko baranyandikira abantu telefone ariko ico mperaheje ukibazo warumbajije nuko ibi bintu byanyigishije guca bugufi ntugakengera umuntu kandi ntukagire inabo umuntu ntabwo zicazova mwejo Imana yaradushije ikintu gikomeye burya Imana no munsi iyo mpishurira ubuzima bwawe ndashobora kubupararanganya mu gico kintu yarakiduhishije irakwereka ozi physiquement wa wundi wo mu kibano umwe mwakuranye umwe mwonkanye ibere rimwe mu gikaguhisha ubuzima bwiwe ubwo buri mu kiganza cayo kuva kuri iyi si aha mu kabondo ukaduga mu ijuru konona ubuzima bwawe buri mu kiganza c'Imana birakugora rero Imana ishimwe kandi nukuri ndayishimiye cyane ego mu guheza ikiganiro hari ijambo wavuze ngo ndashimiye papa wanje kuba yari yihakanye inda mama abantu bashobora guca bibaza ngo ni ikintu ciza nkaho mengo uri kurankuraje abandi basore gutera inda mama bace bihakana abana babo kubera ko cavuga ati ni papa Bertrand agavuze ngo ndashimiye Imana ngo ko papa ngo yihakanye inda yanje umenga ni ikintu ciza ariko nibaza ko atari ikintu cyo kwankuraje kubera ko hariho ubuzima bafite wari gushobora gucamwo ubundi utari bwo waciyemwo uri Bertrand yihakamwe na papa wiwe bari kuguha iyindi somo y'ubuzima cyane bikakugira undi mu Bertrand atari mu Bertrand dufise uyu munsi cyaka kugira ikintu ugiye abavyeyi abahungu surtout batarabikora mugabo canke babikoze bihakanya abana babo ko ndabaje ndazi benshi bavuga ngo uriya yatenda nakara yihakana umwana wiwe hariho abakenyezi benshi bari mu marira mu uyu munsi bari mu gahinda nko mama yaciyemo ukora ko batiwe inda n'abahungu bakihakana inda zabo cyangwa ikintu babwiye kugira ngo
bumve message ivuye kumwe mu ba victime b'ico kintu. yego murakoze cyane mbanje Steve kajya kantu abantu bafise nova amatwi yakira ivyo nyene uvuze ntibagerageze kuvyumvira mu buryo wari ubishitse kubivuga b'abantu bakira ivyo nyene baha kiva ngo kumira mirunzwe b'abantu bamira mirunzwe nibo tuguma dukorije simvu ni Berita nshimiye data ku ruhande rwanje ariko mwumve yuko kuba data yaranyihakanye sinankuraje ngo abajene nabo ngo bihakana abana babo ahubwo icyo nobatekerera nuko data ntiyahishuriwe icyo akoze ntiyarazi ko afashije Imana kurema hama ashobore gufata wa mwana amwinjiza mu mugambi w'Imana rero icyo mpanura abajene niki abasore mwe bikunaniye ko ushobora kuvyara umwana ntusoshore kumurera ivyo bintu bihagarike kuko ko bikwegera umuvumo ko bikwegera umuvumo kandi n'umuvumo utazopfa kuvuyeko umuvumo utazopfa kuvuyeko ibihari vy'inkundo wa muhungu ubona ko umwana w'umukobwa udashobora kumushira mu rugo ico kintu gihagarike ico bintu bihagarike wa muhungu udashobora kubona ko uwo mwana uzomwemera ico bintu bihagarike kandi ikindi naco iha agaciro ico noca mbwira abana b'abakobwa birambabaza cyane gose naho gatwakundanye nukuri nico kintu ca mbere nababwira narabwira ati je nukuri bikazoshika aho no kumva ko no gutera inda sinzihakana umwana ko urazi ingaruka zavyo ariko ico no hanura abashiki bacu nibamenye ko bafise agaciro kabo ntibagahe uwo ari we wese ngo gatabatange ntabwo arama ekara ya telefone uwo wese ajeje gukorako ariko nibamenye ko hari agaciro Imana ashize muri bo kandi ikindi naco abamama n'abapapa cyo nabahanura bamenye yuko si twebwe dufise ibikomere twakoze uko nabo bari mu rugo bafise abana babo bafise ibikomere ko n'umunsi abapapa n'abamama ntibakiboneka abana bafise ibikomere by'uko batakibona abavyeyi ntibahiganirizwa n'abavyeyi abapapa n'abamama nibegera abana n'umunsi bafise ubuhinda bw'uko repaha no bita ngo repaha papiyo n'abantu baguma bagendagenda baduma no bango abavyeyi nibegera abana baganiriza abavyeyi babwira aho ibihe bigeze babwira ko ibintu bimeze babwira ko ibintu bifunctiona ibintu turabivuga mu mashuri abana bakasama cyane n'umwana yasamye ati teze ko yaravyumviye muhira abavyeyi nibabe hafi abana mama kumbere yabiguyemwo ko abavyeyi batamubaye hafi hari ibintu batamubwira ati hajya ukoze hajya kuri rya kara iraguturira ico ngomvye kuvuga ni kirundi uzovyumva cyo vyumva kuvuga ati ujya mwongo uhuma n'uvanga umwongo uhuma n'udahuma abavyeyi nibegera abana baganiriza abana babigisha imico yo kuba umwigeme yo kuba umusore kandi naco nobwira abasore wifuza kuba umupapa mwiza muga ntuzoba umupapa mwiza utabaye umusore mwiza wifuza kuba inkumi nziza ntuzoba inkumi umugore mwiza utabaye inkumi nziza kandi ikindi naco abo mugendana usa nabo ugendana n'abandi wa musore ugendana n'abandi ese nimba ugomba kuza umupapa mwiza umugabo mwiza nabahe bagabo beza bazima wewe wumviriza nimba ugomba kuba umugore mwiza nabahe bagore beza bazima wumviriza rero ico notekerera muri rusangi abantu nuko tureke twumviriza ijwi ry'Imana ntugakorere nabi mugenzawe ngo birarangiye Imana izomuhorera ego mu gusozera sinafise tubazo tundi ngira two hejuru no kubaza nka Bertrand shaka tubwire uracara umusore ego umukobwa mwiza kuri wameze gute wanje kuri mwiza bo physiquement canke wewe gusa umukobwa mwiza kuri wowe nako ufasha no kumushira mu rugo wameze gute bo nirengagije ama physique kwere kuyirengagiza haye nayikonta irakonta mugari kamvuge kimwe ko no ndabivanga no mukobwa bwa mbere na mbere yageze ku musaraba akijijwe atinya Imana mvuze kugira ku musaraba no gutinya Imana
ikindi naco umukobwa ankunda antahura atahura ubuzima nabayemo hama ivyo amatayi nobivugira ngaha nyene none muremure canke mugufi bo kiriswa muremure canke mugufi ariko je sinkunda abakobwa bato bato vya vrai aya kabisa okay ba mama leki amama leki nyene bangana oya pane ibimwe vy'ibiyobeze oya ariko afataye nyene fadika yego akurusha uburebure nta kibazo nta ngorane ari mugufi nkanje nta ngorane okay nikihe kintu imana iguhaye ubushobozi aha kuri iyi si ngo ibiganiro ko byumvirizwa n'abakobwa nzobakiraga basha ni ahubwo nisa niho bose baba bazi babizi ugiye no kubarondera bavuga ati waravuze ko udakunda abantu bonze kandi jewe ndonze genda nyaruka nikihe kintu imana iguhaye ubushobozi bwo guhindura ku isi wohindura ikintu nohindura ni kijanye no kuganiriza ugwaruka canke papa n'abamama ko wobigira baganire vyorosha bazadudurirako ego kutudurirako kandi no kwemera kuvuga ibintu vyawe afite numva mengo imana impaye ubushobozi gushira abantu nkagira nka biro yanje ni kure ko umuntu agashira ibintu vyiwe hanze kuko abantu barapfukereye basanga bapfukereye ingwe donc hari akantu bigeze kuvuga ngo ingwe yarirenganye mu murima wahigwe ko barahiga nyamama aceshira mu gitenge baramubaza ati aho mama ntango irenganye ngaha nyaha ngwikaha baramubaza aranga bamaze kugenda yangukira paye kane yabanje kumuganiriza nigi bisebe birakuganiriza yavuga ati hoze waje hagiye warufise ubwenge uretse ko ntaza kukunya ndavuga ati reka mupfaso ce burya nta byatsinge jewe nginyama rero ibisebe birakuganiriza rero bisa kuvuga je ngomba kuzoganiriza abantu nico kintu numva kindemereye cyane kuganiriza abantu reka abantu bavuge reka abantu bashira hanze ivyabo yego nk'umwigisha wigisha abanyeshuri yo gutanga amanota na yahe manota umaze kubona umunyeshuri yaronse akagutwenza akantwenza par exemple jewe niganiye ivyo nageze kuronka 9/90 mu biharuro mu prof wacu rero ntiyagubwira amanota ngo agwe kopi yavugira hejuru kwishuri aba yangashije bose baronse arasonyo nyene yacatwenga sharanda barambwira mu mutwe wari uko bumeze neza wowe nahe manota umaze gukosora nk'umwigisha akagutwenza bo kweri ryari banga nyene ryo ntuvuga umunyeshuri ariyo ubwo yashavuga ati ndamaze ubusa mengo ubusa kuronka ubusa ni bisanzwe ubwo hari umunyeshuri uvuga ati vraiment nawe vraiment ushobora amanota nkayo afete ozi jewe imana injana muri enseignement yambwiye ngo hari ikintu ndagukeneye ko muri enseignement ngezeyo no kuvuga ko ndikunda koso namba ndiko ndigisha umwana ndabona ingene yakoze nkipfuza kumurabira eske ni gituma ameruko ndamurabi muri ifasi ngomba kumenya muri ifasi kwivanye n'ivyo mba mbajije nkabona ko ni gute aha abanyeshuri bantashake bigira baronka barazironka ahubwo ndababaza kwiriki ibintu bibananira ukumva abana batanga kumbwira yayindi ifasi raha c'est vrai umwana ahubwo ati Messi nukuri ifo akantu ifo ko abigisha benshi bagakorerako bagakora ko burya umwigisha kuganiriza umwana hari igihe amufasha umwana atari uko yareka ijuju ahubwo ari kubera ko hafise akantu kamubloka kamwe atazi ingene yogakira ugasanga aciye agira afete nukunye dukwiye gukora kuko no kumenya ubuzima umuntu arimo kubera iki umuntu akoze ibi bintu ugaca ubona yafase iri ngaho inyuma kumva nk'umwana arambwiye ko aje abana barankunda ndawaje kubera iki utasingije urupapuro umva turabaha agaca ambwira ngo Messi ndakubwira ikintu agaca ndavuga ati mbwira ngo nama ndakubarira ca nunama ca mbwira ngo reka ngo ndafise ikibazo muhira vuba n'umwana wa 11 hana abana ba 11 bazi ko bafise kuntu ndavuga ati haguruka mbwira ugira ngo ntambwire iyo nanyugira abandi bavyumva ca mbwira ngo Messi ngo cyo papa ndaruhaye mama ngo papa arashavura ngo ndaruhaye papa mama arashavura kandi papa nandi hira minerval tino kubera iki
papa na mama ntibumvikana baragwana ubwo mama akora muri ville na papa akora muri ville mugabo ntibabonana ntibavugana umwana nkaca mfata processus yo kumuganiriza nkabona atangwe kuza arabitora rero donc abana jewe ndaraba iyi fasi nkayiga Imana izoguhezagire vraiment Imana izoguhezagire cyane hari igitigiri cy'amafaranga ubona uramutse uyaronse uheba akazi ukora ndarose ubu nyene je nibaza nki Imana impaye muri yaridi kabisa ubu nyene abigisha basezeye ati bayi cyane mbo oya so kuvuga ko n'abandi basezeye ngo ayo duhembwa ni make oya ayo duhembwa n'ukuri ni meza leta duhemba neza kera ko abigisha barabidoga ngo bahembwa amafaranga make babihindura leta iradufashe neza naho mukuru w'igihugu yaratwemereye ko mu kwindwi muri budget nshasha hazobaho harmonisation des salaires ariko nukuri ayo turiko ni meza kuko leta ntiyo duhemba amahera mabi iziko turiko turakora muyirereye tuyirereye ariko umuntu amafisi ivyifuzo yifuza kabisa n'umunsi wo muri yaridi simvuze ngo leta duhemba amahera make ngo noca nsezera nukuri ariko ashwaye cyane oya sinosezera yakoresha iki wazi sinosezera ariko nukuri ndumva ko hari ibintu byinshi mu buzima nokora kamesi ndubaka kandi mama noce ndamukura ahaba parcelle yiwe inzu yiwe ari libre yego no musepara kabisa usanga yoca narongogo usanga yaramaze guca yaracari muto acari muto ko vyafise 15 ans ya 15 nato yaragiye kurongorwa araca hashe naho iba yaraciye none kurongora ugiye kuvyara ubuga sima kugiye kurongora ayo maruwaziri mama vraiment nta gifise navyo womenya no mu mwanya gusa afise ruwaziri zo kubona umwuzukuru kubona ivyanje ko biratera imbere ariko muri yaridi vraiment nokora ibintu bikomeye cyane nokora ibintu afite je ikintu gikomeye cyane kubona mama ndamushize ahantu ari libre nkajya naramuzanye muhiri wanje ahagwariye hari umwana w'umukobwa tubangikanye cyaramumpera indaro nkamugaburiraho nkamusigira ibintu amumpera twavanye aryohewe yavyibushe nkumva hamwe no mubakira ikizu ciwe ni parcelle yiwe ngena tumuramutsa n'abagenzi ntwarawozi fise aya makamera tumukamera shayo mari imyaka igihumbi nukuri mu bantu nsengera nzomushiramwo vuma yarabaye intwari cyane yarabaye intwari kazi mba ni intare ngore Lione yubahwe cyane Bertrand sinzire ko hari ikintu wobwira abantu badukurikira kugira duce kugeza ikiganiro message ya nyuma wohereza abantu yabugwaruka yaba abantu bakuze kugira duce kubasezera neza yego ico nobwira bari badukurikiranye n'abadukurikiranye mu minsi yahera nuko ikintu ca mbere bomenya Imana irakiza ibikomere ica kabiri mva mu bikomere vyawe umva ko vyakurambiye umva ko atari bwo buzima uhindure ikigira gatatu nobwira abantu nuko abantu bako baja kuba psychologue ndaza ko barambona ko baja kuba sociologue ni bashaka baveyo aba sociologue na psychologue bagushira dans des processus uzorinda upfa ukirimwo kandi uzorinda nizo zinakuruhisha baradufasha nabo ntubavuge nabi baradufasha ntibakiza ibikomere ni bien sûr ni Imana gukiza ibikomere mugabo baragufasha kugira ico gihe cyo uhura n'Imana izo processus zibamwe mu bikomere bagushira muri processus bakubwira ngo ugende ni kubera ko ari abana b'abantu nabo ntibakubwira ko bagiye bagukize hako barakwakompanya kugira ngo wa mugare ntubisange wagiye kukamuri rero nibare kuja kuba batwara uburyo nibaje mu Mana aya nabo ntibaje yego twe turankuraje abantu kuja kuba psychologue kuko urabona kubera ko ivyo bikomeye vyawe wagize peut-être ko iyo uza guha concept mu psychologue ntani kuntu wari guheranwa n'agahinda gushika kuri iyo level kandi nawe nyene baza ko namwe nahagerage bakagura ati genda ivuze muri ubuno buryo ja kusenga genda unodere umukozi w'Imana gusengere genda ugire ukuntu mu psychologue ni nko kubwira umugenzo ingorane ufise baza ko bifasha wowe nuko ngira ngo wakuze ata muntu ufise ubwira ingorane
ngo urabizi ko uvuze ingorane zawe agahinda karagabanuka. Afite umupsikologe akumviriza nk'ugira uha amahera. Nta kibazo nkuko udafise umugenzi umumeyo hamwe. Hano batagira meyo hamwe. Ugati ko ndabibwiye umusore ngo ntazoza kubitwara hanze kubera ndamuhemvye. No professionnel. Ntaza gusohora amabanga yiwanje. Mugabo ndabimubwiye aranyumviriza nk'umugenzi nk'umuntu yavyigiye amfashe subire gutwenga. Ozi burya umwaye zose yo gufashamo. Utwengera ku kanya ariko menya ngo azokwama guha processus donc ni anesthesie amakarma ndi azurayazi bya binini bya ferariga imwe bibira aho kanya umutwe ukamera nk'uhengetse gatoya ariko kwama muri izo processus no kuja gutumbera ku Mana ugakira inifwa pour tout. Imana n'ubundi niyo muganga wa mbere nico mpamagarira abantu ubwa mbere na mbere nabwico bokora baje mu Mana kandi kigira kabiri bavuga ubuzima bwabo kigira gatatu nibatumbere mu Mana. Apsikologe n'abasociologe rojanti yuzuyemwe abantu batigeze bavuga ivyabo babihaye abagenzi bakabishwiragiza ahandi babihaye abamerami bakabishwiragiza ahandi bahaye ubuzima bw'abagabo azi ngo umugabo azombera umusazanje hama mubera mugani uramubera brisera mubera jetri urumva ubuzima umugore hamubera ikindi kintu nibaje mu Mana. Jewe ntawe ntagirageje kabisa kandi abantu benshi ndikunda afasha bambwiye ati ntawe ntagirageje ariko izi process no zipfiramwe nta mupsikologe ashaka guha processes yo gukira. Naregereye abantu benshi bandangira psikologe ako haro no psikologe ahera kurondera mu menshi makuru kwiribagiza ubwira ngo ico kino umuhungu yavuze abantu nibacubahe nibagikorira inkofu. Nta muntu atocuba harega nta muntu atocuba twese turabizi ko twebwe naho batwirukira Imana niyo ikiza umutima nitanga amahoro. Twebwe naho ati twe naho batwirukira ico yavuze ca processes ntigihinduka tukubwira ibintu ubanamwo iyo ngwara kandi ni ingwara teza iyo nyine teza kukwica nitubwira ngo ntizokwica uyibana buri munsi kandi gateza no kukwica. Umugani wanjye batanga amakarma n'amakarma mu mutima iki naco ndabahamagarira nukuri ni mure gukora ikibi mufisi na imigambi yo gukora ikibi umuntu hagarika canke babandanye nabo nyene bizabashikire kuneza yabo nibahagarike nakara kumwipfuriza ikibi nimba ari uwo mukorana nimba ari uwo muvukana nimba ari uwo mubana hagarika. Iraba kuruware yawe wabivuze Imana ihora nabi kandi guhanyira guhana vraiment. Iraba kuruware yawe ibandanyemo ureke naka kuruware arimwo ayibana nimba ubona ko yayivuyemo mubwira ati naka rega wowe wataye kuruware yawe muga ntiwifuze kumukorera ikibi kuko Imana irabona ko yavuye muri kuruware yiwe. Wewe umuntu muhanure ariko ntumubrese kandi ntumumanyure ntondeye kumanyura umutima w'umuntu uko Imana irahora cyane gose. Ikintu hereza ko bana umunyumviriza dufise Imana ihora kandi ihora nabi. Murakoze. Ego je nibaza vraiment ko iyi ntahe yawe yigisha abantu benshi cyane benshi gose harimo inyigisho nyinshi nibaza ko mwose agiye aratora yiwe je natoye izi wanje n'abadukurikirana ko batoye izabo hanyuma nankuraje usi abandi bantu bose gutanga intahe zabo gukora ko nibaza ko Bertrand ari ngaha yotubwira ko hari ikintu yungutse kuba yatanze intahe yiwe yaba kuri wewe yaba ku bantu bayumvirije hari byinshi ukije hari byinshi nawe wikijije ubwawe. Rero nabandi bose mwumva ko hari ibintu Imana bakoresha hari ibintu mwaciye mwe mukabivamwo nimuze mwakoraje abandi kora ku yisirarusha umugani ni pastor Mbayahaga ntiyavuze abari mu rugo bararushe abatari barongoga bararushe isi ubwayo ni ndushi twese tugenda twararusha twarapfuye mugabo hari inkuru zimwe no kuri bumva ukavuga ati rega cyaga bo ndigirisha nta bintu byatari naciye mu canke ndiko ndacamwo vyopfuma bikakongera inguvu bikakongera inkomezi. Donc ibiganiro nk'ibi no kuri jewe ndabikora ndyohe uko maze kongera nk'izi imitima y'abantu benshi kandi nizere ko namwe bwo mu biraba mudufasha kubipartager kubihanahana
biga mudufashe gushikana inkuru nziza kuri rero reka ndabashimire gose badukurikiranye jewe yari Ozira ko turakumwe n'umutumire wanje Bertrand Yonkuru Bertrand merci beaucoup kuba wumviye tujya mpemero kaza gutanga inkuru yawe nukuri nandi ndabashimiye Imana ibahumugisha ihumugisha akazukora utugire kure amen nabaye bazogere kure Yesu aguheza amina reka ndabasezere ndabifuriza kuronderwa mu miryango yanyu mushaka kudukurikirana dukora ibiganiro byinshi ku munsi sikico nyene ejo hari ikiganiro kizosohoka mercredi uko nyene jeudi uko nyene vendredi uko nyene samedi uko nyene mugire subscribe kugira mushobore kuranga notification ibiganiro byinjiye hanyuma mushikare guhezagirwa naho butaha Siren Vibes TV